Nshuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabaha n'ikaze ku rubuga rwa televiziyo Renaissance akaba ari amakuru mushikirizwa mu rurimi rw'ikirundi. Umugwi wo kuvugana ukuri no kunywanisha abarundi waruramutse kuri uyu wa gatatu ushikiriza icegeranyo c'ibikorwa umaze gushikako imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka. Uyu mugwi CVR usa n'uriko urasozera ikiringo cawo warashikirije bimwe mu vyo wategekanya gukora muri kuno kwezi kw'icumi harimwo guhambana iteka amagufa y'abantu yasanzwe mu binogo rusangi mu gihugu cose. Yamara umukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda yasavye ko vyoba birahagaze kugira bibaye ngombwa ivyo bisigarira bizokubakirwe icibutso ku buryo makungu n'abarundi bazokwaruka azobona ko habaye ubwicanyi mu Burundi. Kurikira Pascal Nyabenda. Natwebwe turashobora gukora ku buryo ivyo bisigarira tubishira ahantu tukabibika ahantu n'umunyamahanga azoza tukamwereka terega mu Burundi harabaye ubwicanyi. Burundi harabaye ubwicanyi. None twamara kuca tubihamba byose atani gisigare bazovuga bati murabesha nta bwicanyi bwabaye. Iki byerekana n'iki? Twone dushobora kuronka ahantu tubishira bigafatwa neza kugira ngo n'umwana azovuka bazomwereka ati murabona ibi ni byabaye iki niki ibigasubire. Nayo kubw'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Pascal Barandagiye uyo mugwi CVR ngo warukwiye kuronswa umwanya ukwiye kugira unyarutse igikorwa washinzwe abarundi nabo baheze baronka umuco kubwicanyi bwabaye muri kahise. Barandagiye yemeza ko mu bushikiranganje arongoye imigwi y'abarundi idasiba kuza gusaba uruhusha rwo gushinga ivyibutso mu ntumbero yo kwibuka babo. Kurikira. Ko umugwi uteba guheza igikorwa hariho abantu bamwe bagomba kwihinyisha nk'utwe mu ntwaro twigwa turanigana n'abagomba gushinga amamonima hirya no hino. Uno munsi umuntu ukazona vyitse imbere y'inzu yashinze monima abantu be bagandaguwe ukazova muri commune naka nabo bashinga amamonima. Ivyo navyo vy'ukuri mu ntwaro biratugora kandi ugaza kuri umunota ntizishobora kuvyemera kubera turindiriye neza icegeranyo burundu ca severe kizotubwira kiti vy'ukuri twasanze biri mu mamiso yabo ngaha twasanze monima zoshingwa ngaha naha. Ico ni kimwe mu ruriro rwinshi ntanze abantu baratanguye kuza barashuha nokirano kubera kumbure benshi bari bazi yuko severe yahejeje ikiringo ngira ngo bati vyarangiye mugabo turamenye ko bitarahera. Vy'ukuri rero twe tuvuga tuti ikiringo cyo tangwa vy'ukuri cyo bikiringo kibafasha guheza bibaye ngombwa bagaheza n'imbere y'ico kiringo kugira ngo ivyo abarundi barindiranye igishika bashobore kubimenyeshwa hakiri kare. Nicegera ca mbere c'uburongoye inama nshingamateka niko abibona. Agaton Rwasa abona ko aho uyo mugwi ugejeje ibikorwa warukwiye kongerwa ikindi kiringo n'uburyo bukwiye bwo gukora kugira uzoheze utanga icegeranyo gikwiye. Tumukurikire. Abavushanye no kongera ikiringo kandi bakacagura kigahera imbere n'uko byanditse mu masezerano y'Arusha gushika igihe bisubiwemo rigenda severe yoba bishyizweho. Icyo naje numva ko bishyigikira kuko kuri uyu munsi kuba ufise isano n'ibyabaye muri kahise rero wakoze kuri iki kigo cyose byoba ari byiza. Ikindi nacyo nuko nyakubahwa arongoye inama nshingamateka aje kubivuga kubaha ikiringo cy'imyaka 3 ni byiza baruhimiriza mugabo mu gihe byoshika n'ugasanga ntibaje kuba cyane nitwokwitega umutego muri babandemo umuntu avyukare hanyuma asore kandi byo kwabaje byoba byiza yuko iyo minyaniro yoba atarusansi kuko biba byuguye n'ikiringo cy'imyaka ingahe watwumvikanye ko cyo kongerwa giheze batarahereza umurimo wabo barashobora kuburirwa ikiringo bakabandana. Nayo umugwi wo kuvugana ukuri no kunywanisha abarundi CVR ngo ntushobora gukora udafise ubwigenge buhagije kuko n'uburyo buva muri leta icerekana yuko iyo leta ariyo ifise ijambo rya nyuma
uyo mwihwezo ni wa Professeur Didas Kiganahe yahoze ari muri uwo mugwi CVR. Kiganahe amenyesha ko amahera uyo mugwi uri kurakoresha ava muri leta kandi bihushanye n'ivyari biteguwe mu masezerano yarusha. Tumukurikire yakuwe ku murongo wa telefone. La commission n'est indépendante que dans les textes. Sinon, dans la pratique, en conformité avec le principe. Ubwigenge bw'uwo mugwi nta handi buri atari mu mpapuro gusa, nayo mu bikorwa nk'uko bivugwa ko guhemba ari wo gutwara. Biragoye gutahura ingene urwego rwo kwigenga ku rundi rwego kwitwa ko ari rwo rutanga amafaranga akoreshwa na severe ava yose muri leta yemejwe n'inama nshingamateka. Leta ibanje kubisaba gute severe yoza yigenga kuri leta iha uburyo. Biragoye kuko kuva ku ntango kuva Arusha aho havugwa ko hazoja nk'umugwi severe wigenga, intumbero yari uko uwo mugwi wari kuronswa uburyo bw'amafaranga azananye mu bafasha Burundi na cane cane bishira hamwe mpuzamakungu. Ariko igihe ishigwaho ry'uwo mugwi ritisunze ayo masezerano ko amashirahamwe mpuzamakungu na cane cane UNI gushikaho zinuba uwo mugwi, bose baciye birabira hirya, nta numwe yasubiye kuvugana n'uwo mugwi severe. Hama murabona ko n'ubucuti hagati y'u Burundi n'ayo mashirahamwe mpuzamakungu butigeze butera intambwe ku buryo bugarukana agatima ko gufasha uwo mugwi. No kuvuga rero nimba uwo mugwi ukenera gukora mu bwigenge, ubwo bwigenge buracari mu majambo gusa, bisigura ko uguha amafaranga yo gukora ari we afise ijambo rya nyuma. Le dernier mot à dire. Dutandukire ano makuru yacu mu bijanye n'agateka kazina muntu. Abantu 200 nibo bishwe, 201 barahagarikwa hadakurikijwe amategeko. Ivyo bitigiri tukabisanga mu cegeranyo c'ishirahamwe ya Kat Burundi co mu kwezi kwa Myandagaro umwaka wa 2018. Augustin Mubona asanzwe ajejwe kumenyesha makuru muri iryo shirahamwe akavuga ko abahoze mu gisirikare ca kera aba ex-FAB aribo baza kwisonga mu gukorerwa ayo mabi yose. Abakora ayo mabi nabo bakaba ari ugwaruka rw'imbonerakure bakingiwe ikibaba n'abajejwe umutekano. Kurikira Augustin Mubona. Muri ico cegeranyo Kat Burundi yasohoye kuri ukwezi kw'icenda, basangamwo abantu bagandaguwe, abandi baragura irengero, abandi barahagarikwa hadakurikije amategeko, hamwe n'abandi basinzikarijwe ubuzima bikozwe n'imisore ahanini imisore imbonerakure, bamwe mu bapolisi hamwe na bamwe mu bakora mu rwego rw'iperereza. Twavuga nk'uwitwa Clovis Ngingo yabiba mu ntara ya Muramvya komine Kiganda, yanyurujwe n'abakozi b'iperereza bari mu modoka ifise ibyo bitabona, aho hari kwigenekerezo rya 2 kwezi kw'icenda 2018. Ivyo kunyuruza abantu byarabandanije muri uko kwezi kw'icenda. Akaba n'uwitwa Caporal Chef Habiyakare Jean Claude, nawe yanyurujwe n'abakozi b'iperereza mu ntara ya Ngozi, aho yari yaduze agiye kurondeza mwene wabo nawe nyene yahereho kubuga irengero haheze indwi zitatu y'ivyo. Aho akaba ari kugerekezo rya 18 kwezi kw'icenda 2018. Kat Burundi ikabiterera ivyatsi ivyo vyo kunyuruza abantu no kuba no kunyuruzwa n'ubwo irengero ry'abantu bikorerwa cyane cyane abahoze mu gisirikare ca kera abo bita ba ex-FAB. Iyi raporo kandi irerekana igandagurwa habanje guhohoterwa ubuzima ryakorewe umuntu atashoboye kumenyekana ikiziga ciwe catowe muri komine Kibago mu ntara ya Makamba igenekerezo rya 15 kwezi kw'icenda 2018. Ubukozi bw'ikibi kandi bwo gusinzikariza ubuzima bwa kirema muntu bwarakozwe bukozwe n'imbonerakure kuwitwa Paul Ndinzemenshi hamwe n'uwitwa Miburo Bonane bo muri zone Ngoma komine Murwi n'intara ya Cibitoke. Aho akaba kari kugenekerezo rya 6 kwezi kw'icenda 2018. Izo mbonerakure nyene ziriha n'uburenganzira bwo gufata abantu zikabapfunga, aho zafashe abantu 9 harimwo abagabo 5 n'abakenyezi 4 kugenekerezo rya 19 kwezi kw'icenda 2018
muri secteur Rubira commune Mpanda intara ya Bubanza bakaba bace baje kubafungira mu gashoka commune Mpanda yakati Burundi kongera gatera ivyatsi muri ico cegeranyo ihonyango ry'agateye akazina muntu rikorerwa na cane rikorerwa mu mabohero rikorewe na cane abanyororo bagirizwa ivyaha vya politique ivyo vyose bikaba bikorwa n'imbonera kure zifungiwe muri iryo bohero. Akati Burundi igasaba muri ico cegeranyo akarere k'ubuseruko hamwe n'amakungu gushiramwe inguvu mu gutorera ibibazo bihanze abarundi na cane impunzi z'abarundi ziri mu ikambi mu gihugu ca Tanzania n'ubunyene tumukurikire. Igasaba akarere ka Afrika y'ubuseruko gushiramwe inguvu mu gufasha mu gutorera inyishu ibibazo vya politike biri mu Burundi hamwe no mu gukingira gufata ingingo zo kingira impunzi z'abarundi zibangamiwe n'imisoro y'imbonerakure na cane mu gihugu ca Tanzania aho bamwe muri kino gihe bariko baranicwa bahogwa ko ari bahunze iyo leta hamikarangiza isaba amakungu gufasha gufasha mu gutorera inyishu ibibazo vya politike bihari mu Burundi no mu kugondoza leta y'u Burundi kugira ngo ihagarike ubwo bwicanyi yongere nasubire garukane bwizo shingiro ryo mu 2005 rikomoka ku masezerano yarusha. Turangiriza n'amakuru yacu mivugwa hanze ibihugu bigize umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa bikoraniye i Yerevan kuva kuri uyu wa kane igenekerezo rya 11 gitugutu umwaka wa 2018 aho muri ico gihugu ca Armenie bakiriye inama igira 17 y'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Abakenyezi babiri akaba aribo bahiganirwa kurongora uyo muryango aho harimwe umushikiranganje w'imigenderanire w'u Rwanda umupfasoni Louise Mushikiwabo hamwe n'umunyekanada afise amamuko yo mu gihugu ca Haiti Michael Jean yarasanzwe arongoye uwo muryango. Umupfasoni Louise Mushikiwabo akaba ari wahabwa amahirwe menshi yo kuba umunyamabanga aho bukera ku munsi wa gatanu. Louise Mushikiwabo akaba yari yamenyesheje ko azoshira imbere ibibazo bihanze ugwaruka mu bihugu bitari bike yaramaze kugendera ngo yasanze ugwaruka rugira ibibazo byo kuronka akazi. Hamwe atowe ngo uwo muryango uzoca ufata iya mbere mu kuvugira no gushigikira ugwaruka mu kurondera ubuzi. Ni kuri no nkuru dusozereye ko amakuru yacu ndabashimiye ko namwadukurikiye naho ubutaha.